Uno musi reka dusabikanye ino nkuru y'umunezero. Bibutse ko uyu mubona ari umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Kino gihe abapolisi b'u Burundi baranezerewe kuko itegeko ribemerera kunganya imishahara n'abasirikare riheruka gushigwa mu ngiro. Mu rwego rw'igipolisi rero bari bagize imisi bidoga babona yuko leta yobafata kumwe n'abasirikare, bati nta mwana n'ikinono. Ivyo rero twaheruka kubivuga mu rugendo rw'amajana 966. Reka tubibutse ingene vyari bimeze. Abapolisi baragira bati mu bisanzwe umupolisi anganya amahera n'umusirikare nk'uko amategeko abivuga. Ariko rero ngo kuva aho umukuru w'igihugu abahereye kakarusho ngo ibintu vyaciye bihinduka. Ngo kino gihe nk'akarorero umusuzi ofisiye w'umusirikare asumvya umusuzi ofisiye w'umupolisi 70,000. Bati nk'umukoroneri nawe mu gisirikare asumvya umukoroneri wo mu gipolisi amafaranga yababa canke arenga gato 150. Eka ngo no ku rugero rutoya homme de troupe arasumvya amafaranga umuaja mu gipolisi. Bakavuga rero ko iryo sumbasumbana ry'imishahara ritabashimisha ngo kuko bategerezwa gufatwa kumwe. Bakavuga yuko haciye amezi arenga 12 mu gipolisi baguma bababwira ngo biratunganywa amaso akaba yaheze mu nzira. Barabaza rero bati mbega kubitwerekeye twebwe abapolisi vyoba vyapfiriye he ko dufatwa nk'abandi. Twizere ko abajejwe gukemura iki kibazo bagiye kugikemura kugira ngo abapolisi nabo bagaruze umunezero satani yabanyaze. Inkuru nziza rero nuko abo bapolisi baheruka kugaruriza umunezero satani yari yarabanyaze. Umukuru w'igihugu amaze kumva ico kibazo bafise, akumva yuko ari uburenganzira bwabo kuronswa ayo mahera kunganishwa n'abasirikare, yaciye hamagara ababijejwe baca baratunganya ico kibazo. Aha mubona barinda bitabariza harya hari ibintu umukuru w'igihugu aba yaratanze intumbero mugabo abashefu ntibabishire mu ngiro. Umukuru w'igihugu akibaza yuko vyagiye mu ngiro mugabo atakirakorwa. Ivy'imishahara rero y'abapolisi vyari vyapfiriye ku bashefu mu gipolisi nyene. Ndavuga abari bahawe intumbero y'ibiraba ivy'imishahara. Subira kubeshera abakoroni ngo niwe batugiriye nabi, abarundi ni twebwe tugiranira nabi. Ahubwo twosaba umukuru w'igihugu ko abantu bakora ibintu nkamwe nibi yoza arababoha. Umvirize namwe, umwaka wose warurangiye bategerezwa kuba banganya amafaranga n'abasirikare, ariko amafaranga atangana. Mwumve, caporale chef mu gisirikare yarusha amafaranga angana n'ibihumbi 68 caporale chef mu gipolisi. Ajida majoro mu gisirikare yasumvya umusuzi ofisiye bangana mu gipolisi 70,000. Koroneri mu gisirikare yasumvya umukoroneri wo mu gipolisi 185,000. Generale w'umusirikare yasumvya generale w'umupolisi hagati y'300 n'500. Chef d'état majoro mu gisirikare no kuvuga ngo umukuru w'ingabo mu gisirikare yasumvya umukuru w'abapolisi 1,500,000. Homme de troupe ntiyanganya n'umuaja mu gipolisi, yamusumvya nk'ibihumbi biri hagati ya 30 na 40. Hanyuma mukabona abapolisi bakora amakosa cyane, mukavuga ngo basha abapolisi mana yanje. Murumva yuko bashaho satani rero abanyaze umunezero.
byari banga gusa n'ahandi hoho bari barasisiye. Umva umwaka wose urahera, umuntu aca yiyumvira ati none aya mahera ko yahora atogwa muri bije yahora acajahe. Imana ishimwe ko umukuru w'igihugu yaciye akorera kuri iki kintu, kuko cari ikintu kibi cane. Kubera rero babonye ko aya mahera ari menshi, ukuvuga ngo amahera y'umwaka wose murumva yuko atawe yoca ashoka ava, baciye bagira bati guhera mu kwezi kw'indwi amahera bazoza barayatanga mu matranche atatu. Nk'akarorero ajida majoro mu gipolisi, kubera ajida majoro mu gisirikare yamusuvye 70,000, bazoca bafata kuri wa mushahara bafate vya 70,000 bagwize na gatatu, murumva yuko bizoba bibaye 210,000 bace bayamuha. Ukuvuga ngo ayo bazoca bayashira ku mushahara yahora afata. Rero abapolisi n'abasirikare imishahara irangana. Mana yanje nini intambwe idasanzwe, uzohava mupfuha mugiye muti none ko akunda kuvuga amadosiye bafande bahagarurizwa umunezero biva kuki tweho kuki. Harya ibi bintu byatanguye kera wampaye inka. Abantu twatanguye kunga ubumwe kera, aba n'abagenzi kuva kera kabisa. Ari muzi yuko mvuze ngo ishure ry'abarundi bose, iri shure ryatanguwe n'abajeshi n'abapolisi. Aba nibo natanguye kwigisha icongereza tukagituritsa, tukigira mu makambi, tukanezerwa, tugasangira agacupa agafanta nako ndabeshe mana yanje tugasayangana wampaye inka. Ariko ndabahaye akabazo, narabacumita akabazo n'umwuna ugahakwa kuva. Abo barabizi muta azi yuko akabazo kanje atari ibintu vyo gupfa gufyinata ngaho. Ugomba kubimenya neza, arabibaza abakomando, abapolisi barabizi. Harya abandi baje mu nyuma mu ishure ry'abarundi bose, n'abaganga barabizi wampaye inka, abaganga barabizi, abapware barabizi wampaye inka. Aha mubona basha nasaziye mu kwigisha na jewe. Kuvuga ngo aha hari mu 2013 bishira 2014. Murumva uko maze imyaka hafi 11 ndiko nigisha abarundi. Harya uwo bikundiye agahura n'umwigisha n'abamuhezagira n'abagira ati mwigisha vraiment nawe rabunywe n'amatasha herega nitanje ufumugura agakinju ntusarare. Umva yuko uburambe bwobwo buriko buraza. Mvuze nti kaze mu ishure ry'abarundi bose, ntuhavugira ngo ni ibintu ntanguye uno munsi, ntuhavugira ngo ndiko ndayayata. Nabitanguye nk'umuhamagaro ata muntu akamahera, gushika n'ubu inyigisho tuzitanga ku buntu, nta muntu twaka amahera. Kuva ico gihe gushika n'ubu umwete uracari wa wundi, ikora ku mufuko wanje, nta banyaburaya, nta niyo africaine, nta banyamerika bamfasha. Co mpamvu harya umuhamagaro nibanga abantu b'Imana. Mwahura n'umwigisha wa vrai ukabona ikirato carapinze, uragomba umusororere. Imyaka 12 igomba ikwire ndi muri iki gikorwa. Ariko ivyo vyose ndabishimira Imana. Gushika ku ndoto mwibaza yuko ari ibintu vyoroshega abantu b'Imana. Uramunguka ugatota, abantu bagufasha canke batagufasha, ugira uti aha nta citwazo na gitoya mfise. Roza y'amamega ndaja ku mujengo ntumike vyimbe bicaho biciye.
igikuru nuko nzoba ndi mu nzira yo gushika ku ndoto yanje. N'amabanga ya Pasika. Namwe kameme bemugira eforo mushigikira igikorwa c'ishure ry'abarundi bose. Ako karagaciyemo ntwave muvuga ngo mvugira abafande n'abajeshi gusa. Oya, mvugira abarundi bose. Ivyo murabizi namwe. Nico gituma si ishure ry'abafande n'abajeshi gusa. Oya, ni ishure ry'abarundi bose. Mu majambo make kwari gushimira umukuru w'igihugu ko atirengagije iki kintu, ahubwo yaciye gikorera ko mu maguru masha. Ibi vyaratunejereje cane. Ariko rero hariho umuntu yabivuze neza, aravuga ati ingorane z'abasirikare n'abapolisi, izo ngorane ntizihera, uraheza zimwe hakavuka izindi. Abantu ngo n'abantu bama bafise ibibazo. Naho umukuru w'igihugu rero yaraye akoze ibi bintu, naho bariko barashima iyi ntambwe baraye bateye, waracari hagahatse wamaye inka. Umve namwe bati nyakubahwa mukuru w'igihugu, naho twaraye tunganije imishahara n'abajeshi, bati mu bifungurwa naho twebwe abapolisi dufungura nabi, muraraba mutugirira akantunye n'icubahiro. Amahoro mu ndwi abasirikare baronswa akanyama kabiri, ati mugabo abapolisi niburiburi ni nka rimwe mu kwezi, ati mu gisirikare baragaburirwa ibiraya, ati mugabo mu gipolisi niburiburi ni nka rimwe mu kwezi, ati mu gisirikare baronswa isukari, baronswa ibiyoba, baronswa imboga, bakaronswa n'umukate mu gitondo. Ati mugabo twebwe abapolisi siko bimeze, tayeko ifu n'ibiharage batuzanira biba vyaraboze. Ati nyakubahwa mukuru w'igihugu, nuko wabaye mwiza aba muzima, naka uraraba ukaduhinyanyurire, nuko wamuhire. Ati natwe abafande tukwemereye ko tuzokora akazi tukagomba tukameneka. Ayanje mana yanje, abafande barasara ndaki. Iki kintu c'ifu iboze canke ibiharagi vyaboze, iki ni ikintu giteye impungenge abapolisi cane. Gotanga nk'akarorero ku vyashitse muri Region Sud. Hari tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu hariya muri komisariya y'Ibururi, ngo niho umufurnisere afurunisa ibiharage mu gipolisi yazana ikamyo. Iyo kamyo ngo yarimwo ibiharage, ariko ivyo biharage ngo vyari bipfuye. Ivyo biharage vyari vyaraboze. Abajejwe kwakira imfungurwa mu gipolisi barasimba bararahira bati ntituvyakira. Baranka gushirako imikono ku mpapuro zigaragaza yuko bakiriye imfungurwa. Mbere ngo na bamwe muri komisariya y'Ibururi baranka gutera ku mukono. Maze nk'isaha 9 niho baza babona umushefu umwe mu bakorera muri Region Sud azaranye aya modokari yazanye ibiharage, ngo ashika abatera ubwoba ababwira yuko bategerezwa kuvyakira. Iryo terabwoba bararuha baravyakira. Keye komanda wa Region Sud araza ukwidarapo atangura kubatera ubwoba ababwira yuko bategerezwa kubirya uko bimeze kose, ababwira yuko ivyo biharage ari vyiza. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma, umushikiranganji mu vyajejwe harimwo umutekano heruka kuvuga yuko abakira ibifungurwa batosubira kwakira ibifungurwa vyaboze. Barababwira ko uzovyakira azoca apfungwa no gupfungwa. Ko ayo majambo yose barayarenzeko, hanyuma babasinyisha ku nguvu ivyo biharage biboze baruhira kuvyakira. Iyi nkuru ababijejwe mu gipolisi mwogira amatohoza. Nderekana rero akarorero k'ivyabaye itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu kugira ngo nerekane yuko amakenga abapolisi bafise y'ugufungura ibifungurwa vyapfuye afise ishingiro. Ahiro umukuru w'igihugu, turizeye rero ko ubu butumwa bugushikiriye niki
ugiye kugikorerako, maze n'ibi vy'imfungurwa mukabitunganya nk'uko muheruka kubatunganiriza ibijanye n'imishahara yabo, aho ubu banganya n'abasirikare. Isiza turiteze kumva inkuru nziza batubwira yuko bagaruje uwundi munezero Satani yabanyaze. Tuvuge duti Imana nibahezagire mwese, ahasigaye reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire rya sango ry'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ko ariho tuzokwerekana ingene ibibazo bihanze Uburundi kino gihe vyokemuka.